ariko bakurikira agakiza haba bagakurikira abakozi Imana bagiye batandukanye haraho bihuriye n'amasengero umunsi bariko barugara canke ukuvuga yuko abantu n'umunsi bakurikira abakozi b'Imana badakurikira Imana. Je narabivuze rafuwa pasi dufatiye kuri Pst Julienne Ndikumana. Yes. Sawa? Evangeliste. Kuri Pastoral canke evangeliste whatever Julienne Ndikumana narabasiguriye neza gusa abantu benshi bari tetu nibijuju mugange ndavuye mu mpwemu nari mu mpwemu kandi bongere banyumvirize neza abakristo babo baca bansemira hejuru je mpamvuga ibirivyo navuze ati abantu bamufata nk'ikigirwamana Pastor Julienne Ndikumana nta kibazo yifitiye ikibazo kiri ku bakristo urumva navuze ati Imana basenga nta uyizi umupasteri wacu mbeko nararondeye témoignage nimwe ivuga ati jewe nari mu vyaha narasambana kubera numvirije Pastor Chris narakijijwe kubera nari mboregwa narakijijwe kubera narikora ibi nibi narakijijwe bavuga ati oh miracle ni iki gute woza kuvugishwa canke kwerekwa mu gihe wanyweye inzoga bishobora gerutseko inzoga mbega n'icyaha Jesse ndumukozi w'Imana ico bagikore mu jamais je ndakijijwe ivyo bancira navyo je ndabibarize mwa bakristo umwe Mana ari kumfasha simvuge nabi urumva ubu sishaka kuza ndavuga nabi ndashanze ndafatiye umutima wanje nze menye ingene ndawufata neza si no nakano kanje ntikavemwo ibitutsi nkabo birirwa barantoka vyito ngo barakijijwe je ndakijije kubasumvye ikibazo renda bibarize bavuze ku nzoga ugira umwe ko abantu nzeya abakatolika bose bazoja mu muriro ko ico nanka bakiza dukunda guciranira imanza muri katolika bigisha yuko inzoga si caha kiryo koze ukoresheje n'inzoga nico caha ariko uzinywa ukiryamira neza ukitahira amahoro atamuntu ututse si caha abantu mudufashe muri commentaire mudufurire kino kintu si caha abapastori bangaje tumaze gusangira inzoga abapastori abapana abapastori abaprofete abo onye urumva bari ko barishushanya apana si umwe si babiri si batanu si 10 ndaguha karorero Pst Julienne tumugarukeko ntaheruka kubatiza abantu 500 bamwe barasara kabisora kweshe yego Jibyo sindavyitaho ashobora kuba yaratewe bagategwa cyo ugasanga nawe si muzima akoresha amangetengete bakagira kugira baronka abakristo benshi ivyo ndabizi narakundanye n'umusataniste narigeze kumuvuga ibi ariko inyasi ndabivuga no munsi nzobivuga umuprofete namenyone sindamwemera ngo ndamushize kwa amaso muganda bakurikirana ubutumwa bwabo na Pastor Julienne naho ndamukurikira ubutumwa avuga bagitwaza bose ndabakurikira na Kristo Ndikumana ndamukurikira muga sinshaka kumenya. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye zirakomeze neza muri bose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwereye. My name is Frank the answer in African TV sindakaramutse bose ukakana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo iburaya ndetse mu Guvya bara ndavuga mu Manti nabi Saudite abari Dubai mwege mwese ndabaha ikaze no musu udasanzwe kuno musu atugema gugira umutumire kandi adasanzwe usanzwe mumenyereye ubigi bitandukanye tumaze mituganira kubitandukanye uno muzi kandi tuje kugira ngo tuyage twagure kugira ngo dushobore kujya turasangira ubumenyi ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye kwimishashwe ishene yacu ndagusaba kugira subscribe kugira kumutse kubaka umuryango munini karibu cyane murakoze meze neza cyane urasa neza kandi ubugira kandi na look wahinduye mukama w'ikiko nakijijwe baransabye ko nokitswa abafanitsi banje nabumviye nakijijwe wow kuri urasa neza abakunzi ba koko muri commentaire mubimubwire ingero n'umusalo king yakuye mu yatentiyo akunda kuvuga ngo nibiki sinzi kina bakunda kuvyita ngo nihaye imvi ntuze ngo nkiri mutoya umukecuru nganaje ngo ndumwana kandi abandi nabo bafata yuko tentiyo ari ngo yabamaraya bandi aho giriki ariko no musi kuba gusaba muri commentaire bana yuko babanze kubahindurira ucura kubitiramo kandi kwa Afrika meze neza ahubwo reka ndabaramutse ndaramukije abakunzi bacu mbeko tabaramukije je nabaramukije ahubwo we baramutse usanga nari mu mpwemu urumva ndaramukije abakunzi bacu ama commentaire
ndashimiye abankunze abavuze ati mpore ico kintu ntaco nahora numva ndaramukije bambwiye ati turagukunda nukuri bizimwa ndabaramukije sana ndaramukije abantutse barambwira nyene ko ndi gishetani ndiko ndagumura abantu nukuri sindiko ndabagumura banyumvise nabi uri kuyovya abantu ngo ndiko ndabayovya vraiment jewe naraye nkijijwe murani ibyo mwansabye ko nabikoze nzohava nkiriza kuri YouTube ndagoka kandi ni navyo vyiza kubera ko uno musi uri ngaha anya kugira ngo dushobore gupartager dusangire abari kwa dukurikirana bashobore gutanga ivyumviro vyawo na wewe ushobore kubaha experience zawe nakuri dufashanya n'umuryango munini nyayo tuko turuba nukuri ndabashimiye cyane 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 ndabashimiye abamvuze neza abamvuze nabi nabo ndaza kubasengera mu mwanya baze gukizwa hanyuma tubandanye urugendo ushobora kuja mu nkuru nyine ugasengera abantu reka je ndakijijwe ubu rero nakijijwe rwose murana bya bitensere ko nabikuye bo je ndakijijwe mu ncamake urumva reka ahubwo ndababwira abantu bacu ngaha harukumwe abantu barabaruka ndashaka kuba nagize inya imishatsi nahinduye naturel Pentecote nkaba ndi shetani muri je ntakijijwe muga muri je ndaze ntanzigo franike ngira nta kibi nkorera umuntu muga nyene hari gihe bishika umuntu agacumura no kuri kamera ngaha turazicumurirako ahubwo reka mbanze nsenge hanyuma kugira sinze gucumura nabona ngiye gucumura ucumbwira basi ngaruke n'ingoga yego gramurengera kandi maniza kubana nawe dusenge rero Data mu izina rya Yesu Kristo datugira neza daciye bugufi munsi nyanga zawe mana turagusavye imbabazi kwanza aho twaciye ntitwabuze ivyo twavuze iyo tuvuye ntitwabuze ivyo twiyumvire bibi mana turaguhaye icubahiro kubw'imbabazi zawe imbabazi zawe zibaye kugira zitubeho twese kuko Yesu Kristo yadufiriye ku musaraba none mana ndasenge n'abafansi bacu mana nabo nyene abatukana ndabasengeye ubwo vy'ururimi rwabo baho ururimi ruzima ruvuga ivyiza mana bakizwe mu mpwemu apana gukizwa ku mubiri none mwami Jehova nisi bane natwe mu biganiro tugiye gukora mana tuvuge nawe wivugire uzobukoze mana undinde na bya bishetani bitera kuri kamera ugasanga abantu bariko baratukana mu izina rya Yesu Kristo amen kumvise isengesho ryawe isengesho ry'umuntu koko yagize amasengesho menshi nibihe bihe wibuka zibihe vy'amasengesho wigeze kubufise uri mu muriro kabisa jewe no kuri kw'Imana nasenze cyane hama ndakunda kuja mu mpwemu apana mu ndimi je nta ndimenzi je ndashaka guhera mu gitondo nsenga bazi mu bakiza ko dusenga amasaha menshi nkaguma ndira gushika dutahe nebutse urukundo Imana yankunze gusa yes no munsi ikintu tuza kuyagaho kuri no munsi ni ku bigiye bitandukanye koko ku bakozi b'Imana no munsi aho dukomeza kubona tugenda tubona ibigiye bitandukanye ari mu Burundi ndetse no mu karere aho amashengero agiye atandukanye bakomeza kuyugara hama kandi ariko hamwe mu burere bugiye butandukanye bamwe bakakira gukizwa nk'ibindi bintu bitandukanye bakabifata ko harimo amashetani harimo no kizindi esprit bitandukanye bigatuma bugara amashengero cyangwa ugasanga bariko barabesha abandi ariko n'umuntu ndashaka kumenya bega umukizwa n'umuntu ameze gute umukizwa n'umuntu akizwa ikiri muri we ariko ikibazo gihari c'abakizwa bakizwa kuri look urana nko kuje imishatsi birirabura si jaune ku maso y'abantu nta muntu afise icandega urumva bavuga ni kimaraya nabikuwe sindi maraya ni by'abasazi nabikuwe sindi umusazi ariko ukaje usanga nkijije ku mutwe ariko indani mu mutima ndumunyavyaha vyatari ndumupagani rero abantu benshi bakizwa kuri look bivuga gute mu kirundi ukuboneka ingene umuntu apparence urumva ariko ugasanga umuntu afise imishatsi naturel yambara ibijipo nk'abagore bigeri yo hasi sivyo urisoneye abagabo ugasanga yambaye ibipantaro by'ibitisi bakunda kuvuga ngo abambara amajinsi n'abapagani n'abagabo cyangwa deshirire ngo n'abapagani ugasanga vraiment umuntu yambaye nk'urupantaro ruva ngaho runga nuko yafutse ibintu byose bimeze neza aho ugasanga ni shetani araruga abantu bakica n'abakagirisha ari n'inzigo kandi ubiravye mu vy'ukuri abantu benshi bafise inzigo n'abakizwa yes uti kubera iki
umuntu yakijijwe vya vrai arakizwa vraiment na jewe iyo nkijije ndakizwa neza urumva bitavuga yuko n'ubundi umupagani ego niko yaje nivuga ku makamera ko ndi umupagani nkavuga ko ninywera agacupa nkavuga yuko nsambuka si bose babivuga benshi bariyorobeka urumva ukasanga rero abantu bakijijwe bashaka ko abantu bababona murana ama eglise dufise mu gihugu ni menshi cyane ariko nta vyamwa vyiza bihari oya yes vyamwa birahari ntabyo ahubwo nuko bidahari ku maso y'abantu bari bose ariko nibaza ko hari abantu bakijije kuko bagororotse koko abakijije ni bake babaho uraba basi ibyaha bihari basi dufata ibyaha tureke bajya baja mu bubare nka batubwe tukigenda mu kabare urumva nanje ndishiramo urumva urazi impamvu mpora nishiramo shaka je sinzi kwivuga neza kandi ndi mubi kandi niyo nkozi icandamenyana n'Imana yanje rero hariho benshi baboneka koko raba basama eglise ingene iriko rasambuka biriko baragwana biriko bararogana urumva ico ndamaze kukivuga muga abantu bose barabibona guke none wacu uvuga yuko vy'ukuri abari example bariko baraduha cyo bariko baraha abapagani batazi Imana kugira bazibamenye Imana bijya biracana intege ku bantu biratuma abantu badakizwa bavuga ati n'abariyo baragowe urumva uno munsi bivanye n'ingene uno munsi abantu bariko bakurikira agakiza haba bagakurikira abakozi Imana bagiye batandukanye haraho bihuriye n'amasengero umunsi bariko barugara canke ukuvuga yuko abantu uno munsi bakurikira abakozi b'Imana badakurikira Imana je narabivuze rafuwa pasi dufatiye kuri Pasteur Julienne NDIKUMANA sawa evangeliste mu bisanzwe niko tubigira nico kimwe Pasteur na evangeliste bose bavuga ubutumwa c'est presque la même chose ego mugabo kiri muri inclus donc biri hamwe ego bose n'abakozi b'Imana muri bose bavuga ijambo ry'Imana rero reha ndakigarukeko edayo navyibagiye kuri Pasteur canke evangeliste whatever Julienne NDIKUMANA narabasiguriye neza gusa abantu benshi bari tetu nibijuju mugange ndavuye mu mpwemu nari mu mpwemu garuka ngaruka urumva Imana mfasha simvuge nabi nakijije urumva ukaca usanga rero abantu ntibumvirije uko dutanga ikiganiro kirekire kimara nka 45 minutes isaha abantu benshi ntibazi gupasianta bumviriza ubutumwa buba buri mu biganiro ugasanga bafatiye hejuru bace bagufatiraho nyene naravuze neza yuko Julienne NDIKUMANA sindamwanga ndatanga n'akarorero icerekana ko ntamwanga naragiye pasteur wiwe eme yaransengejewe turaganira yes papa wanje arakoreye hajya muri Minevama yo muri ville ni hajya mu kigo bakorana guke je kubera nakuze ntakuriye mu isengero urumva je ntavyo narinzi hajya umuntu akubwira ati uri umwana wo kwande ndamubwira ati papa wanje naje ni pasteur nsanga n'umukoreke wabo gusa ubu ntibagikorana urumva sishaka kuja mu details yaraguye uzotubwira yaco mu nyuma urumva rero sasa iyaba uwo muntu namwanka sinanamucisha no mu kanwa kiwanje camvuga ati kandi bongere banyumvirize neza abakristo babo baca bansamira hejuru je mpamvuga ibirivyo navuze ati abantu bamufata nk'ikigirwamana Pasteur Julienne NDIKUMANA nta kibazo yifitiye ikibazo kiri ku bakristo urumva navuze ati Imana basenga nta uyizi sawa Imana umuntu wese asenga nta numwe ayizi mugabo ntawe nocira urubanza aho hari kibi kirimo none Imana basenga canke Imana asenga canke yusenga hari no mwayizi ariko twizera ko ari Imana nziza ego umuntu aravyizera kuko iyo umuntu atavyizera ntiyo kumviza n'ivyo bavuga nisivuga ati raba ivyo mvuga ntimuraba ivyo nkora nta kibi ndamubona ko ngenda gisubireka mugabo Imana asenga niye Imana yo mwijuru nkuko nawe no kubaza Imana usenga niyahe voilà aho rero nta kintu kibije mba numva navuze abakristo rero kubera arabanyedini cyane bacha gusa ibazesha nko kugutuka wakirofa we uyo n'umukristo umupasteri wacu mbeko nararondeye témoignage nimwe ivuga ati jewe nari mu vyana narasambana
kubera numvirije Pastor Chris narakijijwe kubera narumboregwa narakijijwe kubera nakora ibi nibi narakijijwe bavuga ati miracle ni iki nta muntu arakirira muri kanguka nta muntu araronka ikintu biciye muri kanguka atari ko yakayagwaye oya je numva amatemonyage yuko bakize mvuga rero apana kuntuze apana muri kanguka mvuga muri commentaire bantutse ndiko mvuga bantutse urumva ko bajyanye bagitukana abantu baje kuri commentaire baraye ivyo bavuga nta mu miziruma numwe nararondeye izina ry'umu miziruma ririmo ntaririmo bose naba Kristo sivyo hajya rero niho cubona ivyamwa ivyari vy'abantu ba Kristo ndikumana nta problème yifitiye muraho ikibazo naba Kristo urumva ikibazo naba Kristo urumva uno munsi ufata gute uko abakristo bayoboka abakozi b'Imana kuko bigatuma habaho abantu nk'abandi bantu bamuca muza mu bijajinga kugira ngo kumbura bashobore guhitamo inzira nziza ako bakabajije wibaza ko ari kubera iki n'ubu ngo mandakivuga abantu twe dukunda gufata abantu nk'ibigirwamana ntiduha umwanya Imana ariyo yikorera duha naho baharira ngo ntibamufata nk'ikigirwamana n'abandi ba pastor cyangwa ba profete abantu je nabaye akarero kuri jewe urumva hari kungene uyu utaramenya ivyo mu mpwemu umupasiteri akaza ngo ni papa wawe reka Kristo tube turamushira ku ruhande kubera ntavuga ko ari dadi w'abantu oya reka dufate abafise ba dadi kese amakosa yabo amakosa nabo ba dadi badukoresha amakosa akavuga ati uyu ni papa wanje mu mpwemu sivyo umaze kumufata ucugenda n'umutwe ubwenge bugacurama amaguru hejuru n'umutwe hasi sivyo ukasanga gukoresheje amakosa ndiko mfatira ku makomantere ndacari ku makomantere ivyo bagi baravuga je barambwira ngo ntiwakijijwe iya wakijije ntiwabana no munyamerika sivyo warabanye izo komantere jewe nagiye ndibuka n'umunsi nja gukizo wa mbere nabwiye apotre wanje ndamubwira ati jewe nashatse gukizwa mu pastor ngiye kacandraga agashaka kunsambanya urumva rero jewe ndaje nkazosanga mumeze nk'abaraho nabonye sinzosaba gukizwa nzoca ndabiheba naho wacu hava gute rindira acangira umwana wiwe mbo umukobwa wiwe sawa candagenda n'ubwenge bwose ntamwe gucyanye ndamwizera nuko rero abakristo twimereye uri kurumva mugabo mu bisanzwe namubwiye ati none ko numva ko nacenja mu mirimo y'Imana urumva je nari nkijuru vraiment muri jewe Paris wanje narumva ko nkijijwe urumva ariko nabana n'umunyamerika kandi umugabo w'abandi sawa kandi twarabana mu nzu je ndamubwira none papa ko je mbana n'umugabo w'abandi nta kungene noja kwipangira nkakorera Imana numva kuko ari ukungene mvuga ubutumwa je natanga amatemonyage yanje mu isengero abajuni bagakizwa bagafashwa barabizi ugize gutyo urutoko rurakuraba kashitambwa ati je numva umengo sinobibandanya ibi bintu je mbana n'umugabo w'abandi kacambwa ati kizwa mu bwenge je urumva kizwa mu bwenge aranyereka arambwira ati nk'ubwiye kwipangira uzoshusubira muri vya vyaha sinzi wasanga ari ivyo muga sinzi urumva mugabo iyaba jewe narakijijwe nkaja kwipangira kuko nta mafaranga narimbuze bakaca bamfata gutya nibaza yuko ivyanshikiye bitari kunshikira urumva deje nari umwana mu gakiza nemera ivyo dadi wanje ambwiye sinzi ko yakoze icaha sinzi ko yanyumviye santima mugabo kandi sinzi ko gusa iyo mbonye ingene Imana inyitwararika muri vyose camenya ati kumbe vya bindi natanga kuko ari abavuze ngo bigira 10 ngo wabitangiye umuntu ntiwabitangiye Imana Imana yaravyakiriye kuko yarabona umutima wanje wari umenetse nabitanganye umutima mwiza umutima ubishatse mvuga ko ndiko nkorera Imana urumva abantu rero bige kudacana imanza abantu barakunda gucana imanza kandi zitokora bakizo bakijijwe tuve muri ivyo bintu je sinza ngango nje guca imanza mbanje kwigisha abantu bamenye ukuri hanyuma ukuri kuduha kwidegemvya yes uno munsi
tuko turabona amasengero menshi yo kwarayugara hagiye hatandukanye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hari isengero bahakugara Grace Room ya Pst Julienne wibaza yuko no munsi amaguverinoma agiye atandukanye atanguye kuzarashidikanya ku bakozi b'Imana cyangwa baza ko ari kubera iki eske mu ishengero haberayo ibintu bitari vyiza vyica abantu hakubakiza okay ico nshaka kuvuga kuri ico nayo bibonye nanje urumva amasengero Julienne namukurikirana hari ikiganiro nigeze gukora sinibuka TV yariyo nagikozeko nigeze kuvuga ko Pst Julienne ndamukurikirana yeah donc kijya cabaye kibera karorona n'abandi gihumura abantu canka aba pastori kwa jandi kuba pastori abakristo bobo twigira nk'intamo mengo z'ibijuju tutazi ivyo turimwo tukabona ngo umuntu avuga ijambo ry'Imana umukozi w'Imana Pst Julienne arafise ijambo je nakurikirana ijambo ndakunda umupastori afise ijambo bijya bishitse ivyo bavuze yuko yakoreye mu bintu bitari mu muco bishaka kuba ari ivyo canke ntibibevyo ni byandi navuze ati barasenga tukumviriza ariko ntatuzi Imana basengiye ari ashaka kuba ari umukozi w'Imana nawe canke ntaba umukozi w'Imana nkuko navuze Pastor Chris urumva rero abantu ntibabimporeje mbona ingene mbona ibintu ahubwo no munsi hari inzozi namugiriyeko Pst Julienne ariko sinatahuye ariyo oya tubireke Imana izosubinza n'iyo message abantu bahari ngo Imana ntimpama message ngo ndanda umupagani bikiri jewe Imana iranyereka hari gihe abantu bakora dukurikirana ashobora kudufasha kugira ngo iyo nzozi yawe tuyishore kubera nabaye confuse ntegeza gusenga Imana yongere iyingarukanire ndabe byari byo sishobora je kuza kuyanduza ngo mvuge ibintu ku muntu je ntazi ko ari umukozi w'Imana cyari washitani yes ngo magaruke kandi kuvyo abantu bavuze ati none gute wiyita kuri umukozi w'Imana mu gihe unywa inzoga gute woza kuvugishwa canke kwerekwa mu gihe wanyweye inzoga bishobora gerutseko inzoga mbega n'icyaha je sindi umukozi w'Imana ico cyo bagikore mu jamais je ndakijijwe ivyo banshira navyo je ndabibarize mwa Kristo umwe Mana ari kumfasha simvuge nabi urumva ubu sishaka kuza ndavuga nabi ndashanze ndafatiye umutima wanje nze menye ingene ndawufata neza si no nakano kanje ntikavemwo ibitutsi nkabo birirwa barantoka vyitungo barakijije je ndakijije kubasumvye ikibazo rero ndabibariza bavuze ku nzoga ugira umwe ko abantu zeya abakatolika bose bazoja mu muriro kwico nanka bakiza dukunda guciranira imanza bakunda guca imanza ugira umbwire abakatolika nta kintu cerekana yuko kugira inzoga ari icaha jewe ibatisimu yanje jewe niyo muri katolika urumva urabatijwe ariko no mu mazi menshi yego muga hose narahaciye no mu bamizima hose narahaciye yes urumva rero nkiri mutoyi je naguma ndondera Imana iyo ndayisanga n'ubu ndacashakisha urumva muri katolika bigisha yuko inzoga si icaha kirya ukoze ukoresheje n'inzoga nico caha urumva naho nyara bacakubwira ati cuheba kubera iki nta kunge nawe inzoga ukaguma ugwana ushwana urumva ucuja mu busambanyi kubera inzoga aho ni icaha ariko uzinywa ukiryamira neza ukitahira amahoro atamuntu ututse si icaha abantu mudufashe muri commentaire mudufurire kino kintu si icaha abapastori bangaje tumaze gusangira inzoga abapastori abapana abapastori abaprofete abo onye urumva bari ko barishushanya apana si umwe si babiri si batanu si 10 urashigikiye neza yuko umukristo nubwo yo kwisomera akayoga taco bitwara je simbona ikibazo vraiment atavyakora peut-être usanga mba navangiwe ariko hari abapastori benshi abaprofete benshi banyigishije yuko badashaka kuvyigisha ku mugaragaro abantu boca baja kuba mu mabuwate bakaba mu bubari ari byo bashaka kugira ariko ndazi benshi banyinzoga kandi tumaze no gusangira jewe sinshaka kubavuga kuko ntibikenewe urumva ntibantumye je nzuze ndavuga ivyo mbona biba bikenewe ku bantu koko batatahura batanagutahura koko kumbura bakavuga yuko wakurikiye abantu mukozi w'Imana bose wagiye urarondera abo wagiye urahura nabo bose nuko barabafeka nuko utarahura n'umukozi w'Imana w'ukuri ndakubwireje ndababwire nongere ndabasubira nta muntu nkeneye ko ntahura nzotahurwa n'ababishaka
no nta numwe je nkeneye yuko ngo nisemba ngo ntahura cyangwa mvuge cyane ngo bace bantaho no je nshaka kuvuga ibiri muri jewe byo maze kubona n'ivyo nabayemo hama abashaka babitahura abadashaka ntibabitahura I don't care about that one. None wewe urashaka kumforce je ngo ndagukunda ntabishaka oya cyo ukunda ivyo mvuga utabishatse ni volonté y'umuntu ushaka zaracyakira ivyo ashaka kuko nibimbura kimyazi byose twarabicakiye byo mwisengero ngo cakira amamodoka cakira amazu cakira ibiki nibiki n'ubu umuntu adafise tugipanze nibacakira rero n'ivyo wanje babicakire ababikeneye abatabikeneye bavyihore yes bimwe mu bintu waciyemo uno munsi byagukomeje bituma uhumuka amaso koko ukabona ko hariho nabandi bantu koko batarahumuka ahubwo babwiriza kugira ngo bumve batahure nibi utanga ko experience ivyo natahuye no ndabisubiremo naratahuye umuntu ko ari umuntu ndagisubiyemo apana gukura kuri ngo n'umukozi w'Imana akomeye ngurumva tumufate nk'umengo ntacumura tumufate nk'umengo hari ikintu nigeze kuvuga John urana abakozi b'Imana bakomeye n'abapagani benshi n'abanyabwibone bambone kweba bavuye hasi kweri bakaca bibagira iyo bavuye urumva bagasigara babona gutya abantu bakenye gutya babaraba gutya urumva donc hayaga bangana nivyo bace bakoresha ugasanga n'aba escort impande yabo mbe bataraba baba profete ko batagira aba escort oya kugira ngo ashobore kurinda amagara yabo gute bensigurira no mushobora kuja mu bantu aho ico kintu nimwe mu yarakimpaye oya koko hari gihe uja mu bantu mu yarakubwiye umvirize gato hari gihe uja mu bantu koko ugasanga nahantu hari abantu benshi ku buryo baza bamurundanako kugira ntashobore kumugirira nabi bamurundanako gute bamugirira nabi mpamwe yaragiye hehe Imana iriho icunga umuntu umwana w'umuntu bamarayika baducunga bari babikora nabi bacavuga ngo urumva aho rebazicavuga ngo na Yesu ngo yaragendewe n'abigishwa biwe abigishwa 12 bajye basiga bari abodgadi reka nkwereka ahubwo reka ndakwereka ikintu kimwe bazi mwisengero nk'umukozi w'Imana araje n'abasikotariya abandi bakwita abantu mengo ni abantu binjiye muri stade mengo aba bandi urabibona yego mwisengero ari umuntu w'umupolitician ndamwumva sivyo muri politike avuga ati ndi umupoliticien nta kibazo umutegetsi ivyo ndavyumva kubera iki kubera haba hari imigambwe baba badahuza canke abantu urabona kugira baba protege abo badahuza rumwe ntibabice ce babagirire nabi mwisengero ugasanga akajagari kariko gategwa n'umuntu yitwa ngo umukozi w'Imana n'ababodyguard nka 10 ku muntu umwe mwisengero none tuba twage kwironderera Imana idutabare canke umuntu yagiye gushima avuga ati nge gushima Imana kuvyiza imazi igihe inkorera nta muntu aba yatwaye inkango agiye kuburasa profete canke pasteur whatever canke bishop abantu baba bagiye kwironderera Imana muri make ivyo kuba umuntu ashobora kugendana na bodyguard canke abantu bamukingira ubuzima n'ubwishime n'ubwibone ni bimwe mu bintu vyerekana yuko atari umukozi w'Imana w'ukuri umukozi w'Imana niki ko nama ndiko ndababaza umukozi w'Imana w'ukuri mbega umukozi w'Imana nibige batwigisha nabo bazi birabirako umukozi w'Imana no muntu yigisha icaha sindiko mvuga ivyo ngo akiraco ngo urumva ngo tora ngo akira amazu urumva ngo akira ngo amaviza je ndiko mvuga umukozi w'Imana wa vrai ni umukozi w'Imana akura abantu mu caha kuko Bibiliya iratubwira ati byose dukurikira ubwami bw'Imana ibisigaye byose ni nyongera urumva kubera ikibaha ubwa mbere ivyo vyacakira abo rero kenshi n'ubusanga baba bafise ubwibone none umukozi w'Imana w'ukuri ni gute woshobora kumuhitamo kugira ngo yirinde squata kandi satu umuntu arayikora kandi ba wizeye ikintu nabwira abantu bo tureke kwizera umwana w'umuntu wizera umwana w'umuntu aravuma wizera umwana w'umuntu aravuma dukurikire ijambo ry'Imana dukunda kwiyorohereza naje ndishizemo urumva tukiyorohereza ngo urumva tugende kumviriza ibintu byiza uri umukozi w'Imana bomura uvuga ati wamusambanyiwe utihanyura apfuye ihane wamusumawe ihane twumve ubu nta jambo rigihari urumva ubu bigisha ibitangaza cyane iyo ahantu hose cyane urumva
vuga ko Yesu akunda umuntu kwanza hari umunyabyaha ashobora kuza akabona yarihebye ntacumva n'Imana abona yuko ko Imana itamukunda n'abantu batamukunda igisha umuntu ingene Imana imukunda ingene yamurindiye mu byaha nka jewe urumva jewe Frank mba narapfuye no kuri kw'Imana Imana yaranzigamye mu Mana warakoze urumva mu byaha gakoko hari kungene wiva yanga ukiva yanga mu byaha ariko ugasanga uvuye udapfuye mbiye Imana yatwicirayo hari uwasigara nabo birigo barantuka ngo ndi umunyabyaha ngo ndi giki nabo nyene bakora ibyaha niko bataza kuri kamera baje no kuri ndi umunyamana ndi umunyabyaha muga mu byaha byanje Imana irankunda kandi nanje ndayikunda iyo narekoresheje ko nakoze ibyaha ndafukama nkasaba Imana imbabazi ubuzima bukabandanya kandi kiba gikenewe cyane rero abantu mana we dukura amaso ku bana b'abantu hari ikintu kare wavuze ati hari umukozi w'Imana ashobora kuba asengera abantu bagakira ingwara bakavuga ko bagize ibinibini baronse miracle baronse akazi bagize gute ariko ntawe turumva yashinze intahe avuga yuko yahevye inzoga yahevye ubusambanyi yahevye ikintu cyose citwa icaha koko ibyo bintu nibyo birabaho abo rero nibo buzuye ahubwo uranyibukije hari umuntu ushaka kuvuga ko ngaha yitwa nyimba ari prophète nyimba ari bishop mengo ni prophète niho bakunda kugira ibyo bya miracle prophète Joachim ni Joachim yes Joachim ngira ndagutangarize neza ndakubwira ati tura hasi ugende bukebuke uti kubera iyi message reka ndayimurabishe abantu ukamushake mu ntoke muganda bivuga je ko ndabibona umuntu aza akavuga ngo arakiza sida arakiza amakansere urumva arakiza ngo ingwara zose ziri mu maraso zidakira arazikiza kuri YouTube uramusanga Joachim none prophète nyimba ari prophète Joachim ndakwibariza ikira kubera kutoja mu bitaro ubanze ko abantu bagoreye mu bitaro bagoreweyo none aba prophet none mana je bazibambabarira uranze abantu bagwaye ingene bameze urazi ingene bameze avuga yuko yabaye yonkeje n'umupfumukazi aramutunga sindavyansi biriya byose yarabiciyemo sindavyansi none yuko Imana yashimuha don yo gukiza ingwara nibimuga sinzi sepa urumva sindavyibuka neza abantu nk'abo je mpise impeze ikiganiro ndagiheza numva umengo no mukubita urumva nukuri baze batubabarira vraiment abantu bararusha gutuja kuri kamera uvuga ko reka nzohitana umuntu mu bitaragwa yaremvye ndamumushira utamukijije ni ya papa nzomurondera ndamushira umuntu ndabiyo umuntu kwakira atamukijije umwe apana babiri ariko nzomugarukana ngaha kuri kamera ivyo bintu nivyo abakozi Imana barafite ubushobozi barihe bushobozi buri bahabwa n'Imana nabikore hanyuma tuzanira twereke abakize hakira uwizeye barizeye wowe utize ugwaye utizeye ntushobora gukira rindira nongera ndagisubiza demora fois passé wibike ko nigeze kuvuga iki kintu umuntu yagwaye amaso yose aba yahanze ijuru aba yakuye inyuma amaso ku bana b'abantu kubera iyo umuntu agwaye aremvye abona ko agira apfe uca wizera ibyo bakubwira byose urabikora uri kuronka izo mbaraga rero izo mbaraga nizo nkeneye kumenya izera yuko Imana tanye imbaraga nk'izo bayeriya Jesse nibaza ko bakibaho nabayerisha siritungahi Burundi ntabo kubera nije ndabivuze abahari uraza abahari ntibaza kwitapa ku makamera gutyo bonye abahari nta n'ubamenye iki bikorwa byabo turabimenya ndakubwira jewe umunsi nzokizwa neza ubu siniyemera jewe sinkijije gose siniyemera umunsi Imana yangiriye ubuntu abafans banje ndabisabire muze murasengera nkizwe neza urabona turakumbuye nukuri kandi Frank namwese mwese muze murasengera uraseye neza cyane mwese abafans banje mwese muze murasengera nkizwe neza nzobazanira message umunsi nzokizwa bien ubu sishaka kubivuga shetani yocaza tipa tukajana gushika hariya bakantera kuko dufite ibintu byinshi muri wewe reka jivyo mvuga ndabizi urumva rero nako mvuga kuri uwo muprofete Joachim
genda buhoro azohava amera nka gahanga wishwe n'iki bazikwegera bagahanga ibitangaza sindavyanse birabaho sivyo ariko ababikoreshwa nabo ntibaza ku makamera jere kugira rero nzobahinyuze cenza kandi ntazanyankire nzomushira umuntu nzi ko agwaye nzomushira urwaye cancer ndamushira urwaye sida n'urwaye iki diabete yo nibisanzwe ugiye kuri traitement diabete irakira urumva abo bantu aba mfata n'ikimuga kimwe aba batatu ego mama Jesse nizera abo bandi je nzorondera bizera banakijijwe bakire nzoca nze ndagushingira nahe jewe jenye naho kandi badakize nzoza ebana nimi nawe uno munsi ibijanye no gukizwa mesha bafashe nka business urashobora kuba umukozi w'Imana hamukabikirira ni business nyene muracabaze ko ari business 99 kwijana bari muri business uti kubera iki reka ndabereka ikintu kimwe je nakuze mbona ama eglise mbona ndimo mu muryango wa pasteur papa wanje nababwiye ko ari pastor ndi umwana wa pasteur ariko urabe urana amasengero impamvu yabaye menshi abantu ntibaramenya impamvu nuko amasengero bagwana bakagwana papa wanje yari umupastori muri Vivante no ubwa mbere nkiri muto none muri Pentecote mbona muri Vivante mbona muri Minevame izo zose zaragwanye mbona sivyo izindi sinzi zo yagiye mu zindi ntubaze ndiko ndarana n'abapastori bose bari kumwe baranyaranye bapfa ibigira 10 nigeze reka mvuga umuntu ngaha ari kazomba bari ntaze nshavurira nigeze kuganira n'umutama Bishop Mutokambari sivyo ndagenda ndasengera yiwe turaganira ndamubaza gute munyarana mwisengera aho bari bavanye na ba papa hari muri Minevame papa yari yaravuye muri Vivante bari muri Minevame baragwana baramwirukana urumva Bishop Mutokambara aja kwigirira eglise yiwe murahize hajya muri ville je ndamwegera nashaka kumenya ukuri kandi aheze imyaka myinshi heze nka 10 ans gutyo ndamubaza none ndamubaza ati none mushwana kubera karansigurira ndavugana kuri pole mugabo ubu niho ngitahura neza ko eglise ari business eglise yiwacu muri Bethany Holy Church abantu barabibonye ingene basambuwe narabwe ko nari bahaye message bayifata minenego yabara abantu bazima bari gufata ivyo mvuze nk'umukristo mutoyi akiri umwana mu gakiza bakayifata uko inyuma y'umwaka ndabibabwiye nayo babwiye 2013 bari batandukanye eglise irasambuka bate n'amagrenade baraterana amagrenade bararasana hariyo n'umwana sinzi ko muvyibuka umwana afise 15 yapfuye avuye ku ishuri abantu bazi bampinyutse mugana arabonye benshi barabizi urumva bafiki ivyo bigira 10 rero hari ukungena twigira gukizwa bakaca bagira iki bakadukuramwe ijya mpwemu y'agakiza aribo babiduteye kigira 10 nicishenge icishengero gute kigira 10 kandi ni cy'abakozi b'Imana rega bajyamwo hanyuma sibo none babigwaniramo ko batavuga ati reka basi tugabure niwe babigwaniramwo ukasanga pasteur mukuru canke apotre ashaka kukijya wenyene bajya bo hasi ntabahe urumva baca bagwana rero bakagifa bakacasambura ama eglise bakaca bagenda kuguruza zabo gutyo niyo mpamvu atavyamwa vyiza bihari bwa bundi rero aba Kristo canke intama izo sanga ziriko zirahagirira ingaruka donc ingaruka zigaruka kuri twebwe aba Kristo urumva kubera iki none rabo uri mwisengero wari ukijije ibintu byose warataye warabihevye uvuga ati mvuye mu vyashitani ngiye mu vy'Imana byose je no kuri barabizi eglise bubatse harimo amamiliyoni y'uwanje menshi emwe baze bampinyuze ariko sishaka kuvyidoga sishaka kuvyidoga Imana ndayibona nanje irankorera yego urumva rero ukacuja muri iyo eglise bakaca bagwana kandi bavyumva ama eglise yose yo ngahi Burundi amaze gusambura mwese tanumwe nkuyemo muri business
umupastori wese azi canke profete azi ko yigeze kuba mw'isengero iyo sengero bagasambura akaja kugurura iyindi umenye uri muri business ndabivuza hera kandi mpwemu yariri ngaha iri impande yacu ngaha aho ndiko ndabivugira yes hari igihe umuntu mutaba muhuje vision ugasanga mwaratanguzanye igikorwa mugabo mwagera imbere ugasanga wewe ayari karaja wese uri ndakubaza ikintu aho nyene ntituri batatu ngaha hagize ico tudahurizamo je mfise mpwemu yera canke wowe ufise mpwemu yera gute wokwemera shitani ko utumuheba vyose ugasohoka wewe sivyo canke ukabashira apana no gusohoka ukavuga ati wewe washatse amahera tora basi tora ariko barongowe n'amahera mwarongowe n'amafaranga nzokaba ndabivuga mwarongowe n'amahera twe turabakiriya nabo n'abapastori bari muri business natwe turabakiriya yes mu gusozera ikiganiro cacu uno munsi abantu koko bariko barakizwa ku nguvu nyinshi zidasanzwe ariko kandi hari n'abantu benshi bariko barakomerekeramo ngaho onye ni gute umuntu yogerageza gukira ibikomere ariko arategwa n'abakozi nta bantu bariko barakizwa ku muvuduko ayo maso warabishije amaso ameze gute uraja mu mpwe murabe nta bantu bariko barakizwa ahubwo benshi bariko baragwa abakizwa ni bake urumva kandi kubera bahurirayo n'ibitsitaza baca ni hamwe baca ukuguru kumwe hariya mu vyaha ukundi mw'isengero niyo mpamvu atavyamwa bihari agumara akazuyazi kubera iki n'abasanzeyo si bazima barapfuye mu buryo bwo mu mpwemu muri make rero ico umuntu wese yokora nugira ngo amenye ishingira tumbera umukozi w'Imana azotumbera mwiza apana umukozi w'Imana nabibabwiye je narabwira abafapasi ndacaraba rindira ndacaraba aho noja sivyo reka ndaguha akarorero Pst Julienne tumugarukeko ntaheruka kubatiza abantu 500 bamwe barasara kabisora kweshe yego Jivyo sindavyitaho ashobora kuba yaratewe bagategwa cyangwa ugasanga nawe si muzima akoresha amangetengete yes urumva sindi ko ndamujije mugabo ndazi ko biba by'amangetengete bakagira kugira baronka abakristo benshi ivyo ndabizi narakundanye n'umusataniste narigeze kumuvuga ibi ariko inyasi ndabivuga no munsi nzobivuga umuprofete apana apotre arazwe nivyakenerwa ikindi kiganiro nzomuvuga ndabereke rero umusatanike wa mbere abaho urumva rero urashaka gusanga yahora akora ivyo bintu nyene kugira yironkera abakiriya benshi sivyo cubona nka bijya vyabaye sivyo ariko Pst Julienne n'abandi bakozi Imana benshi baramwemera ba minyone ba gitwaza na minyone sindamwemera ngo ndamushize kwa amaso muganda bakurikirana ubutumwa bwabo na Pst Julienne naho ndamukurikira ubutumwa avuga ba gitwaza bose ndabakurikira na Kristo NDIKUMANA ndamukurikira muga sinshaka kumenya ngo ndabyinjiremo indani kiretse uw'Imana yanyerese urumva uwo nabonye kandi nshaka nzobivuge narakijije neza kugira idayimoni ntizintingishe ziwabo urumva erega bafise amaspira akomeye burya umukaje ntaco zongira barazifise nyene urumva ntawe ndomyeko muvyumvirize neza bumvirize ikiganiro baye ntawe ndomyeko kandi ntawe nemera je ndumvirize ivyo bavuga sindabi ivyo bakora nuko dukwiye kubaho yes muri commentaire mutubwire mwumvise yuko washaka gukizwa tumukumbere tumufashe muri no rugendo rwiwe nabo bifashe kuko baratukana namwe bwe mwifashe muratukana ndiko mvuga batukana kandi bakijijwe mwifashe mwabanya ko nakijije jewe imishatsi mwambwiye nahinduye no gusenga nasenze nabasengeye nanje muze muransengera hanyuma tufatana urugendo sawa sawa yego yes twaze byinshi bitandukanye kugira ngo ashobora guhitamo neza hama kandi akagenda akurikira umukozi w'Imana wo kuriuga nkashobora gutera squat amakumbure agahura n'amadubu ugasanga amubujije kubandanya urugendo rwiwe ni koko aho tuganira byinshi bitandukanye ndetse ku bakozi b'Imana bagiye batandukanye ndagushimiye cyane merci beaucoup mama n'abakunzi bawe basanze bagukunda ubasezera abantu bose bagukunda ndabasanze bye bye commentaire muze mugira indero agakiza kenshi kababemo mpemu yera abaje tukizwe je ndatanguye gukizwa murakoze rero yes merci beaucoup bose dukurikiranye kuri African TV ukiri mushasha ndagusaba kugira subscribe asante sana